Reka tubaramutse inshuti namwe bagenzi mwahisemo gukurikira televiziyo yanyu JCTV. Tubaha ikaze ngo ukurikirane ikiganiro c'abana, ikiganiro kizohora gica ku mbonesha kure yanyu JCTV. Tubamenyesha ko JCTV muyikurikirana muciye kuri YouTube, Facebook, Instagram, Twitter n'ahandi. Uyu munsi rero muri studio za JCTV turafise abatumire. Tubamenyesha ko iki ari ikiganiro citwa ijwi ry'abana, ikiganiro giha akaryo abana kugira ngo bashobore kwidagadura, bashobore kwiga indero runtu, bashobore kandi kugwanirirwa gateka kabo. Akaba ari ikiganiro giha akaryo bano bana rero kugira bashobore kwiyumva ko nabo hari icyo bashoboye, kumva ko hari icyo bakwiye guterera muri societe canke se mu kibano. Abana rero nibo Burundi bwejo, nibo bakwiye kwitabwaho kuva bakiri bato. Tumenyesha abavyeyi nimwiteho abana. Muri iki kiganiro rero muraza kubona ni hehe mukwiye guhindura bivanye no mwatanguriye, ni hehe mugejeje, ni hehe mukeneye gushikana abana banyu. Uyu munsi rero ikiganiro dufise gifise umutwe uvuga uti ni iki ngiye gufasha abavyeyi mu buruhuko. Niyo mpamvu hano muri studio za JCTV dufise abatumire. Ubwo bagiye kutwidondora duhereye iburyo bwanje, baragenda batubwira amazina yabo, batubwire aho baba naho bize canke se batwidondore muri rusangi. Nkabamenyesha ko jewe ndiko ndabaha kino kiganiro ari nunze umwe Godefroid. Nkuko nabibabwiye rero muri studio dufise abatumire, murashobora kutwidondora. Jewe nitwa Igiraneza Jean Michel, nkabamba mu Gasenyi, hama niga kuri Dignité, ngiye mu w'icenda. Urakoze cane. Nawe hagati ndabona turafise mushiki wacu witwa nde? Nitwa Irakoze Kesi Noella, nkabamba mu Gasenyi, niga muri Trois mu Ngagara, ngiye mu gatanu. Murakoze cane. Nawe? Nitwa Ntwakim Lindsay, nkabamba mu Gasenyi, niga kuri SOS, ngiye muri 5e. Murakoze cyane. Naba batumire dufise muri studio za JCTV, hariho Jean Michel, hariho Kesi Noella, yes? Hariho na Kim Lindsay. Hanyuma rero no munsi ntivyoroshe, abana bagiye kutuyagira batubwira mbega niki bagiye kuzofasha abavyeyi muri buno buruhuko. Hagati aho mwatubwiye mbega Michel watubwiye wiga hehe? Kuri Dignité. Nawe Noella wiga muri Ngagara? Muri Trois. Nawe wiga muri SOS. Mbega Kim wabaye wakangahe? Wa 3e. Wabaye 3e. Ufise amanota ngahe? Natanye 85%. 85%. Amashi kuri Kim. Ya. Nawe Noella? W'icumi. Amanota ngahe? 85,3. Wow. Murumva ko nawe amashi. Ntitumubanire. Nawe? Wa 5e, natanye 70%. Be watubwiye wiga mu kangahe? Niga 8e, ngiye muri 9e. Wiga 8e? Mufise imyaka ingahe? 13 ans. C'est 13 ans wiga 8e. Ufise 70%. Nawe amashi. Ya, murumva ko nabana basanzwe baciye ubwenge, nabana mu bisanzwe mu ishuri tutovuga ngo nukubigisha, ahubwo nivyo basanzwe bazi. Kim, mbega wifuza ko mu mwaka uza ugiye 5e, wifuza ko uzoba ugeze ku manota ngani? Wifuza kuzokora gute kugira ushobore kuba uwa mbere? Birashoboka mbega? Uzokora gute rero? Nzokwiga. Kigituma nawe wa gatatu. Nari nshobora kuba uwa mbere. Ma examen narayereye, naragenda kwa Michel. C'est vrai? Kandi bambwiye kamvuga nzobitora. Gusa nanje nari ndabishaka kuba uwa mbere. Gusa nshaka muri 5e nzosumvyaho. Ya, ubu wa mbere. Nawe wifuza ko mu mwaka uza uzoba kangahe? Nifuza kuzokwiga kugira nduze.
uduze amanota ku buryo nk'ubu wifuza kuzoba ufise nkangahe? 100%. ashaka kuronka 100%. Très bien. Amashi. Uzokora gute kugira uronke 100%? Uzokwiga. Numvira ivyo bambwiye. Wow. Fatikaye nkayifata. Hama umwanya wo kuruhuka naho ukaruhuka. Ya nawe tubwire ubona ugiye mu 9. Attention mu 9 muzokora ikibazo ca leta. Sivyo? Wifuza ko bizoba bimeze gute kugira ushobore gutora ikibazo ca leta? Ntukanibaza ko ufite n'izindi nzozi z'inyuma y'ikibazo ca leta. Tubwire ingene ugiye kuzokora kugira uzoshobore kuba uri wabaye gatanu. Aha. Wifuza kuzokora gute rero? Nifuza kuzokorana umwete kugira ushobore kubitora nduze ndenze ngaho. Nkama hageze nk'ubu turi mu gukora concours. Nze ndarondera mu bagenzi, nze ndarondera ma-preuve ibibazo bakoze kugira nanje menye kungene bakora hama nige neza shobora kubitora. Wow. Bega wifuza inyuma yo gutora ikibazo wifuza kuzokwiga ibiki? Ushaka kuzokwiga hehe? Je nifuza kuzokwiga science A. Science A, scientifique A. Math physique. Wow. Aha. Kimwe mbega wifuza kuzoba iki muri kazoza? Shaka umu scientifique. Wibiki rero ni waheza uzoca umuki kuko umuganga, umusoda iki? Informaticien. OK. Ushaka kuzoba umu informaticien? Wow. Aha, nawe ushaka kuzoba iki? Umuganga. Umuganga, docteur, canke infirmier, canke iki? Infirmier? Wow. Ya, bano bana rero bafise inzozi, umwe arakeneye kuzoba, ndabambuye ngushaka kuzoba iki wewe? Je nshaka kuzoba Architect. Ushaka guhindura izi nzu zose dufise ubaki zikomakomeye. Nabana bafise inzozi nziza muri ko murabumviriza, nabana humva ko bafise iyo bariko baraja, bafise iyo bariko baregerekereza. Mbega abandi bana ubu mubahanura iki kugira bashobore kubigira ko nabo bazoshobore kuba abantu bafise amanota meza no kuba abantu bakomeye? Mubifuriza iki? Je ndabifuriza ko boza bariga cyane bigana n'umwete bakareka kuza baraje gutembera mu bihe by'ama examen kandi bakaruhuka umwanya ukwiye hama gasubira bakiga. Wow, nawe babwiye gute kugira bashobore kuronka amanota meza bakore gutabana? Bige. Bafata amakaye umwanya wa examen. Nivyo. Kim nawe? Ndabifurije ko kwiga cyane kuko hariyo abana baba banyuma batabitora kandi bafise ubwenge. Urumva ndabifurije gufata ikaye bakiga neza. Murakoze cyane. Twaratanguye uburuhuko rero sivyo? Turi mu buruhuko. Aha. Mbega mu buruhuko ni biki mwifuza kuzofasha abavyeyi mu buruhuko? Wewe? Kuza turabafasha udukorwa zo mu nzu. Ibyo batubwiye nyine byose tubafashe tukabafasha guteka, koza ivyombo, kubura mu nzu, guhanagura ku meza, gukora icyumba tubagira natwe nyene ku neza yacu. Okay, Michel, wewe none mw'ivyo vyose ushoboye gukora iki? Koza ivyombo, kubura, guhanagura ku meza, icyumba. Wamubikora none? Mandeka gusa sinzi guteka. Nzi guteka. We nawe uzofasha iki abavyeyi? Ndofasha udukorwa two mu nzu. Nzobagambukira. Nzobanezereza. Kim nawe? Nshaka gufasha abavyeyi ibintu vyo mu gikoni. Yo koza ivyombo, yo kubura, navyo vyose ndabishoboye. Urabishoboye? Yego. Uri sure? Yego. Muri mwese nta numwe azi guteka rero?
turabishobora muga kubivuga turabizi gusa ntibashobora kwemera yuko tugerageza abavyeyi tugafata ivyo none abavyeyi muravyumva ko abana mutabaha ama opportunity yo guteka nimubahe abana bige guteka nivyo vyiza mu bisanzwe umwana uramurera ukamwereka vyose kuko urashobora kwibaza ngo azokwama mu buzima mugo bikaba ngombwa ko niyaja muri internat azoshobora kwimesurira rero murazi kumesa ntibakubuza abavyeyi kutimesurira urimesurira kugira bagiye mu internat bashobore kwimesurira bashobore kumenya kwiyogereza icyo combo bashobore kumenya muravyumva namwe abana ko harimo abavyeyi bamwe mutariko muraha abana banyu ngo bashobore guteka canke se kwiga ivyo bindi vyose mubona ko boshobora gukora hari abandi bana rero nk'ubu bo bari kuyerera bobo no kuguma biruka gusa mbega namwe niko mwiteguriye kuzohava mukora mwabuno buruhuko mwebwe muzogira gute tuzofasha abavyeyi dukorwa tugira ivyo vyose tubona bikenewe hama hageze tubonye twabihejeje twasaba uruhusha ati tuje gutembera ukamubwira aho ugiye ati ni kwa naka hama ukagenda ukagaruka amasaha azarengerana yo gutaha hama ukaza ugasubira kumufasha utundi neza cane mwene majambo si vyiza gupfa kugira gute kugenda utabwishije abavyeyi ugiye mbega nizihe ngorane abana bakunda guhura nazo iyo bagiye batabwiye abavyeyi Kim bashobora kubiba bashobora kugira accident bakabagonga bagahura n'ikintu n'isanganya batabiteguriye wala kubera iki bagiye batamenyesheje abavyeyi kandi urumva ko abo bana babitwa abanebwe sivyo gahembe abanebwe ubahanuye iki abana baguma bayirera Noella ndababuza kuyerera kurwana gutukana no kugambarara abavyeyi neza cane abana mwumvise si vyiza kugambarira abavyeyi si vyiza kuyerera si vyiza kugenda utamenyesheje iyo ugiye kubera urumva ko ushobora guhura n'isanganya mwavyumvise bana nibaza ko abana bariko baratwumva sivyo reka rero dusabe mbega Kim wewe nakaye karirimbo uzi wo turirimbira Kim araki igifaransa araki icongereza araki akushaka Faransa ego kanacho tunezeza abana j'aime mon père j'aime ma mère parce qu'ils sont jolis moi aussi ils me sont fiers parce que je fais qu'est-ce qu'ils me demandent. Je les aime de tout mon cœur. Merci. Merci. Atelier poème. C'est quoi ça? Récitation. Wena urazi kuririmba urakoze Kim. Yego. Turirimbire nawe. Karirimbo uzi. Mwize muri mwishuri. Canke kuri kwishengero. Utubwira ko wize hehe? Katuririmbire rero. Ririmbira abana bariko barakuraba. Abana bashaka baririmbire. Wakibagiye? Karirimbe rero. Urakaze karirimbo mwibutse? Ririmba twumve rero ako yakwikije. Ririmba. Cyangwa uraririmba mu nyuma. Uyahejeje kutubwira nawe ivyo yoshobora kutubwira ubura kiyumvira. Tubwire nawe akantu ubona ubwira abana karirimbo, récitation, poème.
Quand même. naho yoba isanzwe Yego, iyo ariyo yose. Cyangwa murashobora kuririmba akaririmbo muzi muri babiri mukagafashanya. Abana bararindiriye ko mubaririmbira. Kandi mufise uburirimbo bwinshi ndabizi. Nikora tutatizizo iyo wose ugasanga Ntaco ntitwiririmba yose rega. Gira akantu gato. Tukarekerera akaririmbo tugakuremo. Nawe ntawe n'akaririmbo ufise uririmba. arayizi gusa sinzi igituma ataririmba mugace je ntamfise Turirimbire Noella sha. Sawa tukareke. Bon. Murakoze. Hanyuma ndazi murafise abagenzi, sivyo? Murafise abagenzi. Rero mugira mubifurize nabo uburuko bwiza. Uravuga abagenzi nka batatu canke bane. Yaza ko abavyeyi mu bashiramo. Ya, mwifurije uburuhuko bwiza. Duhere kuri Kim. Wifurije uburuhuko bwiza inde mubwire. Mama, papa, n'umugenzi wanje yitwa Keila, n'umugenzi wanje yitwa Teddy. Teddy. Ya, abo bakumvise rero nawe Noella. Abavyeyi n'abavukanye n'abandi bagenzi banje bose. N'abandi bagenzi bawe bose. Bande. Bagenzi bawe mwigana bamwe bamwandikira kuri Facebook bamwandikira. Tugire rero. Shemera. Arlene. Yego. Darlene. Nande kandi. Moira. Na Moira. Sawa nawe. papa mama hamwe na mukuru wanje yitwa Tiena. Ya, reka tubashimire inshuti namwe bagenzi mwariko muradukurikirana. Aha ni ikiganiro kigarukiye mugabo kandi duha akaryo abandi bana kaze muri JCTV mushikirize ico mushaka mutasha mutubwira ibyo mushoboye, ariko kandi tugende tuvuniye akagohe abavyeyi. Bavyeyi fasha abana kugira bakurire mu ndero nziza. Indero nziza no kuvuga iki bigishe kijya cyose gishobora kubagirira akamaro ubu ejo nahigaye dushange se muri kazoza kakure. Hanyuma abana mubigishe guteka, mubigishe ivyo byose mubona bishobora kubagirira akamaro. Hanyuma tumumenyesha ko JCTV ikorera mu Gasenyi aha kujya ETS. Tumumenyesha ko ni televiziyo ikora ibintu byinshi bitandukanye, haya makuru, ibiganiro, indirimbo, gukora kumenyekanisha ibintu. Ivyo byose mubona mwifuza ko abantu bose bomenya, kaze muri JCTV mushobora kubironkera akanya. Kandi ubuhoho turi muri promotion, sinzi ko mwabyumvise, turi muri promotion. Kaze kugira ngo mumenyekanisha ibintu byanyu. Ikiganiro c'abana rero kigarukiye hano, muzohora mugikurikirana imisi yose ya mbere no kuwa gatatu bidahindutse. Twongera tubamenyesha ko muri studio za JCTV twari kumwe n'abatumire. Abatumire nabo bagira batwidondore ijya nyuma, hanyuma bagende bana basezeye. Duhere hariya twari kumwe nande. Twari kumwe na Ntwari Kim Lindsay. Nkanda babwiye bye. Zosubira ku wa mbere. Bye bye. Nawe Nitwa Irakoze Christine Noella.
ndabifurije umunsi mwiza. murakoze nawe. Nanje nitwagiye neza Jean Michel nkaba ndabifurije uburuhuko bwiza muze murafasha abavyeyi banyu ibikorwa vyo mu nzu. Ya nanje nariko ndabashikiriza kino kiganiro ni Nunzumwe Godefroid. Reka tubwire abana bose ngo bye bye. Bye. Bye bye.